Ya message noha abadamu n'abakobwa nuko icambere yuko ubukene burasuzuguza hama ico gukora nturindire ngo makuronke imitahe y'amamiliyoni sisingo nturindire ngo ronke imitahe y'amamiliyoni nibiki hariho ngaha abantu jewe ndibuka ko natangwa gukora ndazaza telefone ntunze nkayidandaza hama nkajya ko makeya urabona uyu mwana Vlogi. urabona ukuntu yisize urabibona ariko arakora n'ibintu vya makeup aravuga ati ibintu vya makeup sindabigura ndavyisige jenyene ako ndose n'uwo muntu usiga nkaba nivyo bihumbi bingahe tereka nkora Ofete ikintu dukora kiva muri twebwe nyene. Ikintu kiduteza imbere kiva muri twebwe nyene ntikiva hanze kiba kiri muri twebwe. Rero no batumira yuko mwokora kiya nyene wumva ushoboye kiya nyene wumva uzi akaba ari ukora kugira ngo kibashe guteza imbere ukaba independent ari wewe witejeje imbere atawe wigufashije kandi birakunda cyane gose. Umugambi wanje uzoherera mu dokorera ingurube gusa ndashaka kuzana ubwoko butandukanye bw'ingurube bugwira bubyara byinshi ku buryo nkaza ndahereza imiryango itandukanye ibiruguru bagatunga amazabyara bakansubiza ndakeneye kuba icyitegererezo kuri rwaruka nkanje nkabaha akazi nkongera nkabafasha bakemera bagahitamo inzira jewe nahisemo yo korora ubworozi bw'ingurube kanatsinda n'ubworozi buteye imbere muri kino gihe kandi umwimbu waboneka n'ingoga mu kurangiza bavuga ko ubworozi bw'ingurube si akazi gusa na inzira zidushikana ku bwigenge mu by'amafaranga jewe rero nahisemo gukora kubaka no guhindura imbonoka nziza yanje ikaba y'ukuri murakoze. You already know beautiful people on the mic against me one and only Janice for sure aka Krimbo aka Mr. Dream so hate to live hungry think about the really believe in you big of never just for cause so bakunzi kuri complex ndonge kubaha ikaze nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza utarakora subscribe first of all making sure ko wakoze subscribe aha turi mu gisagara ca Bujumbura neza impande ya Tempete impande y'igiyaga catanga hatuma twumva akayaga tumererwa neza naho twaje muri Malaika Innovation Award ni ihiganwa ryateguwe n'umugwiza atunga kazi yitwa Nzitonda Fidelite afise uruganda rukora amaomo amasabune na cyane ko nyene ngaha yaje kugaraga kwerekana like omo yitwa Tiena utarayikoresha making ashobora ko umisoza Tiena kugira ngo ugende umota neza impuzu zawe zica ibibatsi rero hano hari abategetsi bagiye batandukanye indongo zigiye zitandukanye hariho umuhuzi w'abarundi namuzi Laurentine Kanyana nawe nyene yashoye kwitabira bino birori kugira ngo abishigikire ibintu bikomeze bigenda neza hari abantu bagiye bava mu bitandukanye muri Turkey n'abandi benshi bagiye batandukanye rero twaje hano nkatwe nko kuri complex kugira tubereke ibirori ukuntu bimeze muri rusangi vyateguwe n'umwana w'umurundi kazi kubera ko turabona abakenyezi twumva kumva bavenera abandi bagwiza tunga bagiye batandukanye rero uno n'umugwiza tunga kazi afise uruganda rudasanzwe naho nyine tuzobatembereza kugira ngo mubone ivyiza bigiye bitandukanye asanzwe ahingura reka rero twinjira indani turabe vyinshi vyateguwe hano hari abantu benshi bagiye batandukanye bafanira Vine musanzwe mukunda muri benshi akaba ari nawe brand ambassador wino company reka twinjira indani kugira ngo turabe muri rusange ku bintu byose bipanze karibu cyane. Mademoiselle Césaire Allen, Monsieur l'ambassadeur Johannes Mancouria, chers finalistes, mesdames, messieurs, bon après-midi. C'est avec une grande fierté et une profonde satisfaction que je m'adresse à vous en ce jour mémorable, à l'occasion de la grande finale du Malaika Innovation Award, placé sous le haut patronage de l'institution de l'Ombudsman du Burundi. Permettez-moi de saluer avec une attention particulière cette initiative louable qui met en lumière le potentiel exceptionnel des femmes burundaises. Elle incarne pleinement les valeurs que nous promouvons au quotidien. La justice sociale, l'égalité des chances, la promotion de la paix et le développement inclusif et durable. Aujourd'hui,
Plus que jamais, la femme burundaise ne se limite plus à une simple bénéficiaire du développement. Elle est devenue un pilier incontournable, une actrice engagée et une force motrice dans la transformation de notre société. À travers ce concours, vous démontrez avec éloquence que l'autonomisation économique des femmes constitue une réponse concrète et durable aux défis auxquels notre pays est confronté. Elle est une clé essentielle pour prévenir les conflits, renforcer la cohésion sociale et consolider les bases d'une nation prospère et résiliente. Je voudrais également souligner l'importance d'investir dans la jeunesse dès le bas âge. Préparer les jeunes filles d'aujourd'hui, visionnaires et engagées de demain, c'est aussi garantir la continuité des valeurs de paix, de justice et de solidarité qui fondent notre société. Chers finalistes, vous êtes bien plus que des candidates. Vous êtes des modèles, des sources d'inspiration et des porteuses d'espoir. À travers vos idées novatrices, votre courage et votre détermination, vous semez les graines d'un avenir meilleur pour le Burundi. Je vous exhorte donc à persévérer, à croire en vos capacités, à agir avec intégrité et à toujours placer l'intérêt général au cœur de vos initiatives. Ensemble, continuons à bâtir un Burundi unique, équitable et prospère. Je vous remercie. umugambi wanje uzoherera mu byo korora ingurube gusa ndashaka kuzana ubwoko butandukanye bw'ingurube bugwira bubyara ibyana byinshi ku buryo nkaza ndahereza imiryango itandukanye ibiruguru bagatunga amazabyara bakansubiza. Ndakeneye kuba icyitegererezo kuri ndi rwaruka nkanje nkabaha akazi nkongera nkabafasha bakemera bagahitamo inzira jewe nahisemo yo korora ubworozi bw'ingurube kanatsinda n'ubworozi buteye imbere muri kino gihe kandi umwimbu waboneka n'ingoga. Mu kurangiza novuga ko ubworozi bw'ingurube si akazi gusa na inzira zidushikana ku bwigenge mu by'amafaranga. Jewe rero nahisemo gukora kubaka no guhindura imbonoka nziza yanje ikaba y'ukuri. Murakoze. Byakawunga wa gatatu aza kuronka utilisé dans cette compétition. Tu vas répondre en premier. Oui. Je répète la question. Quel est le nom du savon en poudre utilisé dans cette compétition? Mettez-moi s'il vous plaît, regardez le plus rapide. Je vais recommencer. La première question. Quel est le nom du savon en poudre utilisé dans cette compétition? Laquelle? En bleu? Mademoiselle? Tu te présentes et tu donnes la réponse. Je m'appelle Kanyamaneza Bouchou. C'est Siena. C'est Kanyamuneza Bis. C'est ça? Bonne réponse pour Bis. Deuxième question. Qui est le promoteur du produit Tiena? Qui est le promoteur du produit Tiena?
Qui est le promoteur du produit qui est selon le jeune garçon. C'est une fille. Pardon. J'aime bien présente-toi et donne la bonne réponse s'il te plaît. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Duchimé Akanadartis. La réponse est le trésor. Bonne réponse pour mes dardeuses. Troisième question. Quelle est la première étape pour faire la lessive selon la vidéo? Ils ont regardé une vidéo pour voir comment on fait la lessive et par quoi on commence pour faire la lessive. Maintenant, dites-moi quelle est la première étape pour faire une lessive écolo. Mademoiselle en blanc. ndahera kuwa gatanu ariko imbere yaho hariho akana kitwa hori yoba ari ngaha hori ingo hori yambariye yuko adashobora kwambara impuzu itamesesheje umuyatiyene rero nashimye yuko boca bamumuyatena hori ngiyo badufotore ayibona Okay. Ndahera kuwa gatanu. Kwanza uwa mbere araza kuronka ikinga ry'umuruturutu rishaje. N'abandi umukobwa arabishobora kubitwara ari mu muji. Araza kuronka na kawunga ibiro 25. Araza kuronka n'amakoto ilitiro 5. Uwa kabiri nawe araza kuronka kawunga ibiro 25 hamwe n'amakoto ilitiro 5 n'amakoto ilitiro 5 n'uwa kane nuko n'uwa gatanu nuko ivyo byose tubibutse yuko bikorerwa muri le trésor y'uwo muvyeyi hano mumukomera amashi kandi umuvyeyi yabigiriye ko kwera. Merci mama le trésor. Ego uwa gatanu rero akaba yitwa como ndabavuga Brianna umuzaniye kawunga ibiro 10 hamwe n'amakoto hama uwa kane nawe Brianna arihe egera ngaho imbere dusabe ayo mapri muze murayazanira aba bavyeyi kugira abaribo baza guhereza abana. Asha no kurondera abakarani ikinga ko ntabibona ikinga rishasha atari rashasha ntuza zana hano n'amakoto ntarakwira iryo kinga apa mbere muri no trésor tuvuga ibinyoma mwaribonye ni rishasha n'ishashi iriko zana amakoto hano
Okay, uwa gatanu ni Brianna Miki nk'uko twabivuze. Okay. Ego, umwana we yazananye n'umuvyeyi, umuvyeyi aza kumva umwana wiwe aze gushika hano imbere kugira abana tubankoraje. Kandi mumubwire n'umwana ati merci kandi ati félicitations. Karavyibusha abana. Okay, ndabandanya n'uwa kane. Uwa kane yitwa Aga Medartus. Umuvyeyi wiwe ari hehe? Karibu. Mama mpatie. Hapana 10 kilo. Okay. Okay. Ifoto. Muhereze mu ntoki. Afate. Wow. Uwa gatatu mama wari hehe? Ntiyaje? Uwa Brianna ari hehe? Nta kibazo abana turashobora kugenda. Uwa gatatu nawe ni Peace. Peace nawe nyine araronka kawunga hamwe n'amafoto. Ambaye n'abantu bishatse. Ninde bazananye? Hasigaye babiri rero. Muri mwebwe ndazi kunyonga ikinga. Uwa kabiri ni nibaza ko ari urumva mwese ni muzi uwa mbere. Uwa mbere nibaza ko ari cyaba chatsi. Ndavuga uwa mbere ni Abigail Esther Itekeka. Umusira do mudodo. Karibu. Karibu kwa mama lo Trésor. Adushikirize n'ikinga. Wow. Ifoto. Uwa mbere ndayibona ifoto. Abigail urira kure mu byo kinga urira jani la ego wow yes rabishinga bagufoto ari wow uwa kabiri ni Toniera. Amashyi menshi kuri Toniera. Ego nuko rero bigenze. Le Trésor turashimiye abavyeyi baduhaye abana babo kugira ngo dushobore kwigishanya ukuntu bashobora kwikorera isuku bakiri bato. Kwisanzwe murabizi yuko igiti kigororwa kikiri gito. Hari abavyeyi baho hanze bareka abana umwana akarinda ashikana imyaka 15 ataramenya kwimesera n'agasenge. Ariko Le Trésor irabashimiye kubona namwe mwabaye abavyeyi beza bo kwifuza ko abana banyu bokora bazi kwikorera ibikorwa. Yego nkuko rero mubibona hano turi kumwe na Mama Tiena niwe novuga ni brand ambassador we Le Trésor company. Twaramuronse ka tumuvugisha amajamwe canka abiri agirisha avuze ko kuri uno musi mukuru dasanzwe mwabibonye ko twagiye turayica wari umunsi mukuru wawitabira none benshi batandukanye n'umumpuzo w'abarundi n'abandi benshi bagiye batandukanye. Rero uni Mama Tiena brand ambassador kwanza tubanze tumusabe aramutse bakunzi kuri complex.
Okay, abakunzi bo kuri complexe jambo sana ndabaramukije. Jewe ni Fanny Lavine, brand ambassador wa Le Trésor. Urumva nico gituma ca nitwa Mama Tiena kubera ko amaproduit yacu yose yitwa Tiena, ifu yo gucumba ya kawunga, hakabaho n'isabuni y'ifu, hakabaho n'amavuta ya tournesol ariyo makoto. Utubwiye ibintu byinshi bakora muri Le Trésor company. Kuri wewe kubona umumama canke se igitsina gore uno munsi bariko baratera intambwe nk'iyi ukabona ko wasigaye harabayiga n'umugwiza atunga akazi umugwiza atunga akazi ko gutegura ibintu nk'ibi ukaronka abantu nkabagiye bakamwitabira ni ikintu gikomeye cyane gose nka wewe nk'umukenyezi mugenzi wiwe ni kihe kintu ubona mwino minsi mu Burundi ko kirahinduka ku bakenyezi ko turabona ati no mu kwezi kw'iwanyu ko turabona n'iterambere cyane mu bakenyezi kuri wowe n'ibintu bifata gutega Fanny? Je ni ibintu mfata neza cyane kubera kino gihe urabona yuko ca kintu bavuga ngo umukobwa si umwana turiko turagifuta kabisa twagifuse ahubwo ubunya abakobwa nibo bagezweho abahungu muri mu biki abahungu twabafuse ubunya usanga abakenyezi barakangutse bariko barakora ibikomeye urabona nk'urya mu mama wa Le Trésor ko ari umuntu nyine w'umwubahwa rwose turamuteye intege ahubwo abandanya akora cyane ashigikira n'abandi bakenyezi tunamushima ukuntu afashanye n'abandi bakenyezi nkanje yarampaye akazi hariho n'abandi benshi yahaye akazi no kuri uyu munsi tunamushimira ukuntu yitayeho abana mwabibonye ukuntu abana barose ubushimwe butandukanye barose abana bagera kuri 18 barose ibintu byinshi ikintu gikomeye cyane gose ku bakenyezi cyangwa se abakobwa mubona ko mushoboye murashobora gukora ibintu namwe mugateza imbere igihugu kuko muri yambona kazo nyine icubahiro umukuru w'igihugu namwe abakenyezi murimo kandi two turabibona Fanny muri yambona kazoza wibona twebwe turi ku muvuduko twebwe nta kibazo twe dufise ahubwo abahungu mwe nimwe ntazi twabateye ubwoba natwe harabamaze gufatisha Fanny mwamaze gufatisha n'ivyo ariko natwe turiko turaza ndibaza mu ryambo nakazoza ya 40-60 nazo ari ibintu bikomeye cyane gose meme nanje na company yanje izoba yaragutse cyane gose ndabutse ko naje ndumukenyezi atarera amaboko atari wa make up gusa ariko ari ukora gahana n'ubuza abandi Fanny nk'abantu bakunda filme ziwawe bagukunda bari benshi turabizi umuntu bise fan base iteye ubwoba mana yanje nyishikangana ngo mbona nose ngo Fanny ngo ifoto turagukunda mbega yuri kurabona abantu bagufata nk'ukantu hose ugiye n'ikintu wakiragutse cyangwa bamaze kubimenyera nibisanzwe oya sindabimenyerwa kubera ko n'ubuntu bw'Imana ni ibintu nyene ni benshi babyifuza ariko bitarakunda je mfata ahubwo yuko ari ikintu ngomba kuzigama nkakizigamisha gukora ibintu vyiza byo ndabandi bigirako byo nyene ku buryo nyene abandi bavuga ati ndashaka kumera nka naka nyene mu nzira nziza pana mu nzira ibayovya rero mu ico gihe abantu benshi bifuza kwifotozanya bagira iki ntibintera kwishima cyangwa kugira iki ahubwo bintera kubaza mana none ejo naho nzokwifate gute Fanny no kumenyera muri filme cyane ariko no munsi abakubonye uri kuri brand ambassador wa company runaka tukaba tubona muri film abantu bari muri industry meme n'abaririmbyi n'abakibano se muri industry ndundi turabona abataronka amakontra ariko hakaba nayo yabaronka mbega nirihe bangamwe mukoresha canke se ni ikihe kintu mwebwe mufise aba boss babashimiramwo na cyane ko tubona uri umuntu tubona mu bikorwa bigiye bitandukanye byo kwamamariza ibikorwa by'abandi bana jewe so kuvuga ko nkora filme gusa kuko mfise company twafa murabizi harimwo gukora ama video atandukanye ama documentaire turafisemwo n'abakobwa beza bakora muri protocole turafisemwo n'abakora amafoto abafotora dufisemwo ibintu byinshi bitandukanye turafisemwo n'abarimyi turafisemwo n'abarimyi rero kuca habamwe n'abashobora gukora publicité sije gusa muri twafa hari ariko nyene donc twagerageje kugira ibintu byinshi bishoboka kuko twasanze Imana nyene yabikunze duha impano zitandukanye nk'abantu rero bakeneye protocole canke se bakorere nk'imanza zigiye zitandukanye wogira kubona n'akanimero rega navyo nyene ni sawa akanimero k'akazi ni 69 645 3 unyandikira ibindi atari by'akazi ubwo nyene muravyumva Fanny uno munsi nkuko twatanguye tubivuga umukenyezi ni umuntu ariko aratera intambwe ku buryo bugaragara kuko kubona umumama nk'ujya ariko arashinga uruganda runini rungana kujya ku batabizi biruri bubanza uruganda runini kabisa rumeze neza je ubwa mbere nibaze ko ari umugabo ariko mu nyuma numva ngo ni umumama numva ni ikintu ciza cyane gose uno mwaka
kuri Fanny muri filime tugarutse mu bintu usanzwe ukina abantu bakumenyeremo cyane byatumye uri uno munsi umwaka wizeje iki abakunzi ba filime na cyane cyane abagukurikirana bakunda filime zawe ubu mwaka ejo nijeje abakunzi ba filime nuko ntagiye kunebwa cyangwa ngo ntwagwe no kuba brand ambassador w'ibintu bitandukanye gusa ahubwo n'ubundi ngiye kubaha filime nyinshi kandi ziryoshye cyane z'akanovera. twe turasoza rero Fanny uganda kureka ibitara amasaha aragiye by the way dushimire n'umuvyeyi n'ukuri yatugaburiye ego tusozera Fanny uganda kureka ugende nk'abamama cyangwa se abakobwa bivanye na generation yuwawe cyangwa se generation y'uno munsi ko turazi ko ari ibintu bitandukanye cyane gose abamama cyangwa se abakobwa n'akayikamo batera cyase ni nk'iye mpanuro wobaha bivanye no kutubana umumama nk'uyu adekura ibintu bimeze nk'uko abafise uruganda rungana kurya akora ibintu byinshi kandi ko ragerageza guteza imbere igihugu kuri wewe nihe message ushobora guha abamama cyangwa abakobwa kugira bakura amaboko mu muzi bakore cyane namwe muri yambona kazoza mu ahubwo muri nabambere gusuma n'abagabo ya message noha abadamu n'abakobwa nuko icambere yuko ubukene burasuzuguza hama ico gukora nturindire ngo amakuru nke imitahe y'amamiliyoni sisingo nturindire ngo ronke imitahe y'amamiliyoni n'ibiki hariho ngaha abantu jewe ndibuka ko natangwa gukora ndazaza telefone ntunze nkayidandaza hama nkajya ko makeya urabona uyu mwana vlogi urabona ukuntu yisize urabibona ariko arakora n'ibintu vya makeup uravuga ati ibintu vya makeup sindabigura ndavyisige jenyene ariko ndose n'uwo muntu siga nkaba nivyo bihumbi bingahe tereka nkora sister Fanny atubwiye yuko uri umuntu ukora ibintu vya makeup ukora ibintu vya makeup genda ugize nk'aka message umira abakobwa bari muri generation yawe bamwe nyine bashiramo ku muzi canke bagiye batakoze bakoze ibintu bibi bitandukanye tusanzwe tubazimwo wo bahaye message wowe ujya akantu wakavuye mu yashuye wawe icambere novuga nuko icambere amahera ukoreye araryoshe kurya amahera waruhiye araryoshe kurya ariko najya mu bakorera abandi araryoha wowe difference yagute kuri bivaye n'ukuntu babumva ugiye uri kurajya amahera yawe iyo ari amahera yiwawe urumva harimo akantu ka fierté ukavuga ati hari ikintu nashoboye gukora ego urumva kandi niyo ukeneye gukora ikintu navuga yuko uyarya neza uyadepensa neza me ajya hari ukuntu nyene uba bitameze neza rero message nobaha nuko plus wizera amahera ku bandi bantu canke ku ibyo wokura ku bandi bantu plus usanga ama deception ari menshi rero novuga yuko umwe wese n'ukuri yoro ofite ikintu dukora kiva muri twebwe nyene ikintu kiduteza imbere kiva muri twebwe nyene ntikiva hanze kiba kiri muri twebwe rero nobatumira yuko mwokora kiya nyene wumva ushoboye kiya nyene wumva uzi akaba ari ukora kugira ngo kibashe guteza imbere ukaba independent ari we witejeje imbere atawe wigufashije kandi birakunda cyane gose yego rero ku bantu bashaka ka makeup mu manza zitandukanye genda ubahaye ka numero basi nabo bazi barakurona yego numero ni 66 74 60 40 merci beaucoup vlog